Hari ikintu nabonye abantu benshi batariko baraha agaciro mu gihe bifuza kuba aba content creator kuri Facebook, bagakoresha Facebook binjiza amafaranga. Iyi ni imwe mu ma option ya Facebook canke features za Facebook ushobora gukoresha ukama uyiraba buri munsi, kuko iyi features, imwe mu features ya Facebook niyo yama iriko iratanga amakuru kubijanye na konti yawe mu bantu, eka n'ingene ibonekana, ingene Meta iyibona, n'ingene abantu bariko barayikurikirana, kola like, abanditse comment, abagukurikiranye, abagize ico bavuze, abashize ko dutima, abasize ko like, ku bintu wapibiriye byose uzobibonera kuri aka notification. Amakuru ava muri Meta avuga kuri konti yawe byose uzobibonera muri ino notification. Raba, uyu no kuvuga ngo bamuhaye notification ivuye muri Meta canke ivuye muri Facebook, bamubwira bati wewe wamaze nivo ya 4, usigaje kumara nivo ya 5. Turakurindire kuri nivo ya 5. Bivuze iki? Iyi notification ugomba kwama witwararika kuraba amakuru ava muri iyi notification, ava muri Facebook, ava mu bantu, abakoze comment, abakoze like, abagufollowinze, byose ni muri aka application. Ukaraba ngo ino notification narose uno munsi ni yiki, ivuga iki, yatanzwe nande. Meta irashobora kukuraba ikavuga iti video washizeko irakwija abantu bayiravye 100. Congratulations, felicitation, video yawe ikoze neza, imaze kurabwa n'abantu bashika 200. Canke bati felicitation, video wakoze isa neza, iriko irashikira abantu benshi. Muri ico gihe biragufasha kwama umenya amakuru avuye ngaha muri aka notification akubwira ingene konti yawe Meta iriko irayibona, bikagutuma wameriyora canke wisunga ivyo bari kurakora kubera ubonye ko Meta ibishimye. Canke ugasanga bakubwiye ati uvuye kuri nivo ya mbere ugiye ku ya 2, uvuye kuri nivo ya 3 ugomba kuja ku ya 5. Canke bati konti yawe tuyiravye iriko irakora neza cyane ku buryo uri kurazana abantu kuraba ama content yawe. Umva baragushimiye, muri ico gihe ugomba nawe guco ugira umwete, kuko batanga gushimira ni cya gihe uburi kuregereza kuronka monetization. Canke bati turavye uko uri kurakora, turashaka yuko wowe utubwira uriwe, bazobiguha muri kano ka notification. Kandi ako kantu ni wagasimba uzoba urase ikintu gikomeye. No kuvuga ngo bazokuha formulaire, baguha ka video kanaka, bakubwira bati turashaka video kawe kameze nkaka kerekana wewe urinde. Niyo mpamvu ndababwira ngo kano kantu ka notification kaba karimo amakuru yose atangwa na Meta, ayava mu bantu ivyo bakoze. Ugomba kwa mukitwararika ukaraba notification, Facebook yansavye iki, Meta yambwiye gukora iki, ni iki nakoze cyabashimishije. Biragufasha muri ico gihe, biraheza bikagufasha kuvyisunga, canke ugasanga ni ikintu bagusavye gukora canke kuzuza. Raba muri aka notification, urabe notification zose, urabizo baguhaye. Nubwo usanga hari iyo baguhaye udatahura, bariza muri commentaire, ntibibagiye gushira ko like. Thank you.